ndabaramukije kaze muri ano makuru ateganya ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 28/0 mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Bururi, Mwaro na Kayanza, ibipimo bizobe ku degre Celsius 14. Kumuhingamo naho haritezwe kandi ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Gitega, Karusi, Cibitoke na Kirundo mu zintara zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Bujumbura, ibipimo bizobe ku degre Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 7 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 23 z'umugoroba. Hano rero ni harangira n'amakuru atekanye ikirere mwateguye ikigo cya Igebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kuyakurikirana Arise Ningabira, Igenekerezo ndabashikiriza.